Gukundana ni itegeko ry'Imana, ariko kubana ni amahitamo y'umuntu. Murakaza neza kuri Kivora Media. Gukundana ni itegeko ry'Imana, ariko kubana ni amahitamo y'umuntu. Hari abantu benshi bibaza bati nimba twarakundanye cyane ni kubera iki tutabanye? Abandi bati ko twasengana twubahana kandi twakundana ni igiki cyatumye dutandukana? Uyu munsi turaganira ku cyiyumviro gikomeye. Gukundana ni ingabirano ishobora gushika hagati y'abantu, ariko kubana ubuzima bwose ni ingingo bafata ku bushake babanje kwiyumvira no kwiyemeza. Niba uriko urakunda canke warigeze guca mu rukundo rwagusigiye ibibazo, gumana nanje gushika ku musozo kuko ushobora kugira ico ukuramwo. Urukundo rushobora kuvuka, ariko urugo rurubakwa. Urukundo ni ikintu cyiza cyane, rutuma umuntu anezerezwa no kubona uwo akunda. Rutuma umuntu yitanga, yiyumvamwo amahoro kandi akifuza kunezereza uyundi. Ariko kubaka urugo si amarangamutima gusa. Urugo rusaba ukwizigirana, ukwihangana, kubabarirana, kuvugana neza, kwitangira uwo mwashakanye buri munsi. Nico gituma abantu babiri bashobora gukundanira kure, ariko bageze mu kubana bakabona batiteguriye inshingano z'urugo. Gukunda si cyo kimwe no kubana. Abantu benshi barabyitiranya. Gukunda ni ukwemera umuntu uko ari. Kubana ni ukwemera kubana n'ingeso ziwe, amakosa yiwe, ingorane ziwe n'inshingano z'urugo. Nico gituma hari abakundana imyaka myinshi, ariko bageze ku mubano wemewe bagasanga hari ibintu batigeze biteguramo. Hari abakundana ariko ntibabane. Ibi ntibisigura ko urukundo rwabo rwari urw'ikinyoma. Hari igihe intumbero z'ubuzima zitandukanye, hari ukutumvikana ku ndoto z'ejo hazaza, hari ibibazo by'itumanaho, canke umwe akumva atiteguriye urugo. Rimwe na rimwe gutandukana birababaza, ariko bishobora kuba byiza kuruta kubana mu makimbirane adahera. Ntuhatirwe kubana n'uwo mukundana. Urukundo ntirukwiye kuba umunyororo. Nimba mubona mutazoshobora kubaka urugo rurangwa n'icubahiro n'amahoro, ni byiza kubanza kubyiyumvirako neza, aho kwinjira mu rugo ruzokwama rwuzuyemwo amarira. Kubana ni isezerano risaba ukwiyemeza. Ibimenyetso byerekana ko mukwiye kubanza kwiyumvira neza. Nimwibaze ibi bibazo: mbega turubahana? Turashobora gutorera umuti amatati tudahuriyeko? Turizigirana? Dufise intumbero zisa z'ejo hazaza? Twiteguriye inshingano z'urugo? Iyo nyishu ni nyinshi ari oya. Birakwiye kubanza kubiganirako. Ntukagume mu rukundo kubera gusa ko umaze imyaka myinshi muri kumwe. Ntukemere kubana kubera igitutu cy'abagenzi cyangwa umuryango. Hitamwo uwo muzokubakana mwisunze ubwenge, ukubahana no kwiyemeza. Urukundo rwiza ntirurangirira ku majambo ngo ndagukunda, rugaragarira mu bikorwa bya buri munsi. Nimba hari ico wibutse muri iki kiganiro ni iki: urukundo ni intango y'urugendo. Kubana ni ingingo ikomeye isaba ukwitegura, ukubahana no kwiyemeza. Nico gituma hari abakundana ariko ntibubaka urugo, kandi hari abubatse urugo bagakomeza kurukomeza kubera urukundo ruvanze n'ubwenge. Nimba washima ikiganiro, kanda kuri like
subscribe usangize abandi kugira nacu dukomeze kwigira hamwe. Murakoze cyane, tuzosubira mu kindi kiganiro kuri Kivora Media. Mwari kumwe na Venusta.